Hello, my kids, my babies, everybody, wherever you are. Ndingaha ngira ngo mwambonye rero nagarutse je Tantine wanyu. Murambona murankumbuye naje ndabakumbuye. Ndabifurize umunsi w'Imana mwiza cyane mwese abana banje ho muherereye mwese. Kiri Ikiganiro cyanyu cyiswe Vision of God, mushikirizwa na Tantine Solange, mwita ku izina rya Tantine Soso. Tantine Soso muri studio za BTV Burundi yaje abafitiye byinshi, abafitiye ibintu bikomeye, abafitiye ibintu by'udu surprise. Ngira ngo murabona neza cyane yuko twamaze no kurengana hariya kuri screen inyuma, hariya kuri televiziyo yanyu hari inyuma. Ndabaramutse cyane rero ndabifuriza umunsi w'Imana mwiza. Nibaze yuko muriko muritegura gusubira ku ishure, gusubira kuraba abagenzi, gusubira kuraba abagenzi gabasha, abavukanyi, abapana abavukanyi, abagenzi mw'ishure abandi mwaheruka kera mumaze amezi abiri eka ndetse n'ayarenga mutabonana. Ndabifuriza rero yuko mwogira uburuhuko buhire burangiza umunsi w'Imana mwiza wo gutangura amashure. Bana biwacu nimwasubira kwishure mugira ubwenge. Ako n'akarimbo nafonze nabaririmbiye muri vacances. Mugira ubwenge bwinshi kugira ngo nimube ibi vya mwisho, bitoto vya mwisho mutsikwe watoto wa mwisho. Alright my babies, ndazi ko mwari munkumbuye. Mbanze gusaba imbabazi cyane ko nacerewe iminota dukeya, ni dukeya nacerewe mugabo ndasabye imbabazi rero yuko uhemukira umukunzi ubumubabaje. Ndabasaba imbabazi cyane, mumbabarire ko nacerewe, ariko nagarutse mfise byinshi kandi bishasha. Ikindi kintu ngomba gusabira ko imbabazi nuko nababwiye yuko abana mwese mugomba gutanga inyishu z'utubazo nabaje kugira ngo muronke agashimwe mwategurewe na Vision of God na Tantine Soso, agashimwe kitwa bye bye vacances gatuma musubira hehe ku mashure mumerewe neza ko mwakurikiranye ikiganiro cha Vision of God. Iwo musi rero urahari, ariko banze umbwire kwanza wakoze iki muri vacances. Hayo by the way ikiganiro kera cyitwa wamaziki. Kiganiro wamaziki, none nawe wamaziki muri vacances, wamaziki, wamariki papa, wamariki mama, wamariki sister, wamariki mutonya wawe, wakoze iki muri vacances. Inyuma yanje ngira ngo murabona yuko hari umwana yitwa Saha, ni mwiza Saha, yatweretse ibyo yakoze muri vacances, yatweretse ingene sino bivuga, ngira ngo murabibona yaratubwiye ingene avyuka, ingene arya, ingene anywa, ivyo akora. Ndashaka kubaha agapoze gatoya Saha akatubwira muri make ingene ivyo yakora muri vacances, ivyo yakoze n'ukuntu yitwara mu buruhuko. Mu buhinga bw'ivyuma rero Tonton Claude na Tonton Niki ngira ngo baraza kutwereka amasanamu ya Saha ingene vyagenze muri vacances, ingene avyuka, ingene anywa agacayi, ivyo akora. Ego reka ndabareke muvyirabire namwe gatoya. Muramutse cyane
kunzi ikiganiro cha Vision of God mushikizwa na Iradukunda Solange abana bita ku izina rya Tantine Solange. Ikiganiro kiba imisi yose y'Imana kuva igihe cy'isaha 9 z'umuhingamo kigasubira ku isaha 2 zo mwijoro. Ikiganiro rero Vision of God cyarabwiye ko kiriko kirabategurira ngene vacances z'abana ziko ziragenda uburuhuko bw'abana ngene bugenda muri imisi. Rero uyu munsi ikiganiro cha Vision of God gisifatikanije na TV ya BTV Burundi cyagendeye umwana bita ni mwiza saha. Ni mwiza saha rero ni umwana tumaze kugirana ibiganiro ndibaza nka 2 canke 3 abantu benshi bakunze cyane, ariko benshi barabaza ati mbega saha bijye binahora tubwira ni vy'ukuri aractinga muri vacances akora iki, bimeze gute, yifata gute. Si saha gusa ahubwo nashaka kumenyesha n'abandi bana bose mbega muri vacances mukora iki, mbega muri vacances mwitwara gute, mbega abavyeyi banyu bimeze gute, murabafasha muhira. Uno musi rero twashimye kugendera umwana yitwa ni mwiza saha, twamusanze muhira iwabo, yatwakiriye neza, yaduhaye ibyo kunywa. Reka nyene tumuhe kazi twibwira amazina twumve gutwa wiki. Nitwa ni mwiza saha Orlan Kate. Ufite imyaka ingana? Mfise imyaka ndandari cenda. Afite imyaka 9. Okay, bivuga basi mu rurimi wumva saha ufite imyaka ingana? 9 ans. Tu as quel âge? J'ai 9 ans. Okay, saha rero ikirundi kiramugora mugabo arakizi kandi aragerageza. Saha tubwire rero waduhaye kaze muhira, wakoze? Namwe mwakoze kutugendera. Okay, saha tubwire none muri makeya mu buzima bwawe muri vacances yagenze gute, imeze gute, bigenda gute, wakoze iki? Muri vacances nifata neza, mvyuka hageze kuvyuka. Vacances iraryoshe. Mbega uvuze ngo vacances iraryoshe ugombye kuvuga iki saha? Mbashaka kuvuga uburuhuko bwo kwishuri buraryoshe. Ese none buryoshe wakoze iki? Niki cyakuryoheye? Mvyuka amasaha nishakiye, karya ivyo nishakiye. Muri vacances rero sinkunda gusohoka cane, gaca nguma muhira canke ngagenda kuraba abagenzi banje hafi yo muhira. Yego cyane urumva ko vacances ngo agivye yishakiye, akora yishakiye. None saha mbe kwambaye nagaki? Aka anya nakatabiye. Agatabiri nakagafasha iki, gakora iki? Aka anya gafasha uri kuroda ivyombo canke uri kurateka ni wicafuze. Ni wicafuze ukakambara kugira ntucafure. None mbega ukora iki nyine uroza ivyombo, urateka, ukora iki muri vacances? Hari igihe nkata ivyamwa, gafasha umukozi guteka, mbona ko amasaha yagiye shonje. Hama nijoro bansavye ndabakorere jus, gaca ntegeza gukata ivyamwa kugira nkore jus. Wow, ngira nkumvise yuko saha n'ukuri azi ibintu byinshi, ngo arazi ingene bakata ivyamwa, arazi ingene bakora jus, arazi ingene bakora ibintu byose. Ibindi navyo ukora muri vacances nibiki bijyaneze? Kubera hari ukuntu abana nababwiye yuko bagomba gukora ibikorwa muri vacances, na cyane yuko abana muri Vision of God basanzwe bakora badasinzira, ari abana batarabanebwe. Nico gituma saha yashatse kutwereka mu bana bamwe dufise dukunda kugirana ibiganiro ingene akora. Saha ukivyitse mu gitondo ukora iki? Vyutse kagenda karaba, gatangura kavyuka kaja muri douche. Utanguye mu gitondo ukivyuka mu gitondo mbere tangura gukora nigiki? Datangura kavyuka gaca nsenga, gaca nja muri douche ndi mi pinjama, gaca nibrosa. Sasa hama ca nibrosa, hama ca noga, gaca ndaba gatonya televiziyo kwera mvyuke neza. Hama gaca nja kuraba, hama gaca nja gukora icayi kugira igihe jewe batagishaka mbwa abandi baba bagishaka. Rero gaca ndakigira, gateka icayi, gakata ivyamwa,
hama mpejeje bahejeje gakura ku meza kadeserva kahanagura hama gatanja kuri balansoire karuhuka gatonya ndiko ndaraba ico nokora hama mbonye jardin icafuye gaca ngenda gutora uducafu gaca ndadushira hamwe kubera umukozi ariko arakubura ntibize kumugora. Ego cyane ngira ngo mwumvise ko sahavuze ko avyuka mu gitondo eka sino bisubiramo ngira ngo mwavyumviye reka rero turabe neza na neza ukuntu saha unze kubikora kugira ngo abana batari babizi babibonereho abana batari babisobanukiwe basobanukirwe ingene umwana amera ingene umwana akora ingene bigenda reka turabe mu biri bimwe saha yatubwiye turabe ingene bigenda.
cyane ngira ngo Saha kabisa aratweretse by'ukuri yuko azi gukora kandi n'ukuri birateye igomwe. Saha urazi gukora neza cyane, ndagushimiye kandi nifuza ko n'abandi bana muri vacances mushaka kuba mukora ibisumbi byo Saha yakoze, ushaka kuba ukora ibindi byinshi cyane cyangwa binini, urahawe kaze mu kuduhamagara kuri 72 20 30 48 Tantine Soso ukamubwira uti tanti nanje ndashaka kuzongendera ukabona ibyo nkora muri vacances, ndashaka kuza nihuta cyane ukanyereka ingene ukora muri vacances. Na cyane cyane rero ko abandi bana mwese mugomba kuboneraho ingene abandi bana bitwara mu buruhuko. Kasiye mu gisagara cya Bujumbura gusa naho ba mu ntara ya ruguru ushaka kutwereka ingene urima, ingene kubura, ingene uja kuvoma mu mwonga, ukereka abavyeyi bawe ingene igikorwa cyose umwana ashaka gukora muri vacances. Ngira ko nsaba Saha kugira ngo abwire impanuro abana bari mu buruhuko. Saha urafite ibyo ubwira abandi bana bari mu buruhuko? Okay, reka rero Saha aba impanuro turangiza ikiganiro cyacu. Ico nobwira abandi bana siko bogira ibintu nkora jewe, kubera abantu bose ntibashobora gukora ico umuntu ashobora gukora. Rero umuntu wese akiyumvira byutse, agasasa, agasenga, akibrosa, akanywa icayi, akaraba akantu gatatomoye agakora, akaraba ikintu kiryohera abavyeyi babo. Nubabwira bazotangura amashuri meza, bumvira abigisha, biga bakora cours du soir bayikore, DAD bayikore. DAD ni devoir bayikore, hama bazoheza amashuri baryohewe n'abavyeyi babo baryohewe. Ego cyane, reka dushimire abakunzi bacu badukurikirana imisi yose, tubashimire cyane ko mwadukurikiranye, na cyane cyane ndabifuriza uburuhuko bwiza no ko buheze, ariko ndabifuriza gutangura amashure mumeze neza kandi umerewe neza. Tubashimire cyane, tubifuriza umunsi w'Imana mwiza. Ciao ciao. Alright. Ngira ngo mwabonye neza na neza ingene Saha asuka icayi, balansoire twebwe nta twari dufise ibintu bita kwihweba. Ngira ngo mwaravyo muzi, byari ibintu twahora dupfundikanya ku bigazi tukicaramwo bikatuzungagiza vu. Byari balansoire ziwacu mu Rumonge. Apana amabaransore y'Ubujumbura. Nibaze yuko na ruguru hari andi mabaransore y'iwanyu, naho mu ntara ya Ngozi, n'abahariya mu Kiryama abana bahora banyandikira cyane. Murafise amabaransore y'iwanyu, n'abana muri Kenya no muri Zambi. Hari umwana wo muri Zambi yitwa Theo muri Zambi, ndakuramutse cyane, sindamenya ngane baramukanya mu Kizambia, ariko ndakuramutse cyane, akunda kunyandikira kuri WhatsApp kunkurikirana kandi unkunda. I love you too. Hama hariho n'abandi bana rero banyandikira, yani nimero ni nyene 72 20 30 48 72 20 30 48, nimero ya Tantine Soso yo guhamagara ko ukambwira icyo wakoze muri vacances. Nkacanza na kamera niruka ni wanyu ngoba, nkaca ndodora abantu muri ngaha mutugururire, tuvuye kuri BTV Burundi turinji wanyu, Vision of God Ikiganiro kirabagendera. Wabyumvise uko niko tuza tuvuga twebwe n'abakameramani ba BTV Burundi, bagaca baraba ibyo ukora muri vacances. Baratanguye guhamagara rero abana mu bipa, nongera kubaririmbira indirimbo nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza, cha bipe. Iyi ndirimbo sinabibabwiye, iyi ndirimbo nta kibazo na kimwe cha bipe nshaka kwiteza. Mwabana banje, mwabuzukuru banje, mwabasengezana banje, wawe bipa horezwa na 75 nkasanga ubifye sindakwitaba. Alright. Okay, urabona abana rero yuko bariko barabipa, mwabana akakuntera mbe novuga ngo muntera ikigabasha, kuntera umunezero, kuntera umunezero mwabana. Okay. Ndagarutse rero ngira ngo murambona mwabana rero muhamagare kuri iyi nimero munyarutse, wowe horezwa na 75 nukuri uri kurabipa. Abana mu bipa nabaririmba indirimbo nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza,
Tantantanza co gushwana n'abana bo muri Vision of God babipa badafise amayinite ivyo sindabikunda hamagara kuri nimero kugira ngo wirongere agashimwe kawe reka rero ndabazanire agaseke nabagiye abana mwese n'abavyeyi b'abana narababwiye yuko hari agashimwe Vision of God yateguriye abana mu kiganiro cacu kazotangwa ku munsi w'Imana uyu munsi w'Imana ukurikira no museje muzotangura amashuri umunsi w'Imana rero ukurikira bizobera kuri BTV Burundi nzobaza ama question atatu gusa question zitatu 3 questions my babies nzobabaza ngo ndabibira ibanga ry'ikigani rya examen nzobabaza ikiganiro citwa ngwiki giba ku munsi wa kangahe gishikirizwa nande urabizi umwana rero azotora ivyo bibazo bitatu umwana azotora ivyo bibazo bitatu uyo mwana niwe azoshobora kuronka ako gashimwe ibibazo ni bitatu nababajije reka maze some ama message ubutumwa bwanyu umwana ati Hello Tantine Solange jewe ndashoboye kwishura ibibazo bitatu urinde wa mwana utivuga nta kibazo na kimwe c'abana bandika ama message bativuza amazina shaka kwiteza undi nawati Tantine Solange mwiriwe I love you so much I love you too banyita Deni I love you too undi nawati Tantine Solange none ivyo utubwira vy'udushimwe bizobera kuri BTV sangapi bizoba kuri BTV 15h saa 9 igihe cy'isaha 9 z'umuhingamo bizoba biri kuri BTV online live indimi ziraducanga andi hatengira ngo mwavyumvise muri rw'ifaransa rwa rundi ntinya rwa rundi mpunga cane mugabo ndashaka kugerageza bizoba igihe cy'isaha 9 z'umuhingamo kuri BTV Burundi niho abana bazoba bateramiye niho abana bazoba bateramiye bahabwa ubwo bushimwe bwabo bitwarira biyorera yora hari akantu bari bavuga ngo yora muri MTN ariko MTN mu Burundi dufise ni yora ibikado muri Vision of God biruzuye nzobaha agashimwe ku mwana zo kwishura ibibazo bitatu ikiganiro ca Tantine Solange citwa ngwiki kibasangapi gishikirizwa nande mwavyumvise kibasangapi nabibi ibibazo byinshi cyane nabibiye amabanga menshi muhava muzohava mutora ibindi hari abana 10 rero bazohabwa ubushimwe bwa mbere bita VIP gift abana 10 uravyumva hama hari abandi bana 15 bazokurikira hariho nabandi bana 20 wa mwana reka urabona wewe wa mwana uri kurabipa reka ndakureke ndiko ndabasubiramwe yuko hari abana 10 ba mbere bazohabwa ubushimwe bwo muri VIP ubushimwe buruta ubw'abandi hariho nabandi bana 15 bazohabwa utundi nyire tukurikira ututwa VIP hariho nabandi 10 reka turabe hariho 10 ba mbere hariho 15 hariho na 10 binyuma mwabumvise abana bazahabwa ubushimwe ihute gose kugira ngo ube muri abo bana kugira ngo ube muri abo bana bazokwironkera ubushimwe yora nakise yora kuri BTV Vision of God yora gift reka nsome indi commentaire ati Tantine Solange umuvyeyi wa Naela nashaka ndakubaze none n'abavyeyi bazoba bari no abavyeyi ntimo nta bibazo na bimwe by'abavyeyi dushaka kwiteza Hello Alright. Uyu rero aciye ava ku murongo ngira rafise amayinite ya 200 aciye acika. Nta bibazo na bimwe by'amayinite ya 200 dushaka kumviriza. Oya, dushaka abana bahamagara abana 10 ba mbere bazora nk'ubushimwe bwo muri VIP. Hariho n'abudakaburuta ubw'abandi. Of course kubera abana bazoba barabashapo. Hari abandi 15 bazoronka ubukurikira kuri abo 10. Hariho n'abandi 10 bazohabwa ubushimwe buraho rero kirikira n'umuzungu
kwerekana umuzungu neza, ura umuzungu neza, tugiye umupira w'amaguru nayo, wewe wa mwana uzi gukata ikorosi neza mu kibazo, uzoronka agashimwe ko muri nijoro bwadi. Alright, aha, reka nsome akandi ga commentaire, akandi ka message ati Tantine Soso, nitwa Miguel mba ku Musaga, mbega none abana bafise 16 ans bazoronka ego cyane, twakira abana kugeza kuri apana kuri 17, kuri 16 apana 17, nimero ya 17 ntituyikoreramwo, duhera ku myaka 3 kugeza ku myaka 16, imyaka 3 kugeza ku myaka 16, abana bushimwe bwabo barategekanijwe cyane muri studio za BTV Burundi. Kuri Tantine Soso azofisa ko gashimwe afatikanije n'abantu bo mu buhinga bw'ivyuma, Tonton Claude, Tonton Niki, abo nibo bantu bazokora batuma amasanamu bashikira neza cyane aho kuri Facebook rero izoba iri open, aha izoba iri on hamwe nande na telefone zanyu hamwe na televiziyo zanyu za BTV Burundi. Ibiganiro rero bizoba biri tayari bishushe bimeze ngo turashushe. Okay, reka nsomere ndi ma message ati Tantine Soso, none mbega jewe ndimwo, none gashano menye urinde. Uwundi ati okay, I'm sorry. Uwundi ati Tantine Soso, jewe nkunda kuraba ikiganiro kuri Facebook nta televiziyo iwacu dufise, none birashoboka ko nanje noza? Birashoboka nyene ko woza, nyaruka cyane wironkere yora agashimwe. Mwavyumvise ni ku munsi w'Imana, nejo nzobisubiramwo no kwa gatatu nzobisubiramwo muri ikiganiro cha Be Live, nzoba ndiko ndabivuga ku bushimwe buzobera kuri BTV Burundi, ni ngaha muri Asiatique kwa Radaki canke kwa Adams. Chise kwa Adams canke kwa Radaki ucubaza ati nyereka aho BTV ikorera, badushaka kwereka igihe cy'isaha 9 ni musiba canke ngo mucererwe bane banje, isango ni ryarindi niho bizobera. Tuzoba twambaye neza, dushushe neza, dusa neza, twambaye n'utuntu twiza cyane kugira ngo tubashikirize ayo makado. Aha, undi mwana ati Tantine Soso, nashaka ndakubaze, none abana ari babiri bavukana birashoboka ko baza? Ego cyane, namwe muri 10 namwe muri 5 muvukana, mugabo bikaba biri ngombwa ko wishura ibibazo nakubajije, ibibazo 3 gusa nabibibiye. Ikiganiro cha Tantine Soso kitwa gute? Kibasangapi? Aha, gishikirizwa nande? Mbega amazina yanje yose murayazi canke ntayo muzi? Hanyuma rero mwebwe mwabana ngira ngo mwese muravyumva neza cyane yuko ico kiganiro kiteze kubaha yora gift. Alright, ngira ngo mwavyumvise, abatatelefonye naho butaha, abandi ndabakunda cyane. Ikiganiro rero cyanyu cyo kuri uno munsi kirangiriye ngaha, ariko rero nongeye kubutsa abandi banje, ntimukabipe muhamagare, naho nzo bandi muhira ndabasubiza. Ndabizi ko ari abana baza kukiraba bavyutse 2:30 z'ijoro. Abo bana muhamagare, telefone iri on, iruguruye, irabakira mu message, yongere yakire n'ama commentaire yanyu, yongere yakire n'amapere yanyu, because I love you. Sinshaka kubabura, sinshaka nta kibazo na kimwe cyo kubabura, nshaka kwiteza. Alright my babies, alright, mugira umunsi w'Imana mwiza. Wowe rero uhamagaye ucerewe, reka ndakwitabe uri wanyuma, nawe nyenda abana umenga arabipa, abana bipa ntidukorana. Rero isaha 2 z'ijoro ikiganiro kirasubirako, muco mukiraba, hanyuma mu telefone mwongere mubaze utubazo mushaka kumenya kuvyerekeye dimanche. Ibintu bya yora gift niho bizobera kuri BTV Burundi. Okay, aha, abandi barakora bipa, ngira ngo sinzi neza ko abavyeyi babimye amatere abantu zenya, ariko ntaco, ndabakunda uko biri kose. Ama gift na yanyu ku munsi w'Imana, reka rero ndabifurize umunsi w'Imana mwiza cyane. Aha, ikiganiro. Hello.
Alright, ngira ngo rero aba bana connection ntizimeze neza ariko ngira ngo mwabyumvise saa 2:30 kiragaruka mukurikira neza ibyo navuze ku munsi w'Imana isango ni ryarindi kuri BTV Burundi igihe cy'isaha 9 z'umuhingamo muhabwe amakado yanyu kugeza kizotangura igihe cy'isaha 9 kugeza igihe cy'isaha 11 kugera 17h. Tuzoba tukiko turakora biri andi hagito ku televiziyo zanyu kuri Facebook. Bye bye bane banje mwese ndabakunda. Reka nshimire bari muhinga bw'ivyuma Tonton Claude na Tonton Nizi namini Tonton Niki. I'm sorry Tonton Niki. Yatumye amasanamu abashikira neza n'amajwi abashikira. Ndabifurize umunsi Imana mwiza n'amashure meza mugiye gutangura ndabasengera ndabahesha umugisha w'Imana muzabana b'abanyabwenge abana b'umugisha ku gihugu eka ndetse Afrika n'isi yose. I love you so much. Bye bye.